Nyabugete igizwe n'imico 5. Mu nyuma haravuzwe yuko Nyabugete ryo bari tongo rya leta, ariko kandi iyo Nyabugete harimo ibice leta yagitangamwo imizibukiro, kandi hariho n'ibice ubu abanyagihugu canke bene gihugu batari kuriwe kubaka kurangurira imigambi mu matongo yabo. Nkavuga cyane cyane muri Nyabugete ya 4 na Nyabugete ya 5. Nyakubahwa mushikiranganje, bene amatongo aho hantu mwobaha icizere ikihe cyuko bagiye kongera kurangurira imigambi muri ayo matongo yabo, na cyane cyane muri Nyabugete ya 4 na Nyabugete ya 5. Nyabugete ya 5 nyene nyakubahwa mushikiranganje mwarerekanye yuko mwafitiye umugambi wo guhashira ikigono kwita mpuzamakungu cy'ugwaruka, kandi gishobora gutwara itongo rinini amahegitari menshi. Mbega bene amatongo mubategekaniriza iki abagiraniye amasezerano na leta amatongo yabo akayazana kugira ngo atunganye uburyo bw'igisagara? Icya kabiri, kubera iki tubona ko hari ibibanza vya leta bisanzwe bihari ataco mu bivuga ko mu gutunganya amatongo, na cyane cyane mu kwashira nk'izironje masosiyo muvuga? Aha turavuga nko muri Zeimed hajya amatongo ya amaparcelle canke amazu yahora kukira sipe ubunya kukira uguha. Kubera iki mushima gutwara amatongo y'abanyagihugu hakuhashira imigambi nk'iyo mu matongo asanzwe ara ya leta? Ndabaza ikibazo ca site Kizingwe Bihara, mbega kigezehe n'iryari bene amatongo bazoyashikirizwa agira ko no mu nkenga? Muri make ibi bibazo vy'amatongo ari mu nkengera y'igisagara ca Bujumbura, cane cane agace ka Nyabugete, Kizingwe Bihara, Nkenga, Busoro, Gisyo n'ahandi, twese twarabikurikiranye. N'amatongo muri rusange yitwa ko ari ay'abene gihugu, hama abasaba amaparcelle yo kubakamwo ico gihe akaba ata matongo ya leta yaciye yigaragaza mu nkengera z'igisagara. Muri iyo myaka 12 iri kirashika irenganye, abari barongoye ibi bisata rero bacabona ko kumbure boja hamwe na bene amatongo bakagiranira amasezerano, hoboneka igice co guha abari ko barasaba amaparcelle, nabo bene amatongo bakagira igihande basigaranye. Amafaranga yo gutunganya ivyo bibanza agatangwa nabo baje kurondera amaparcelle. Aha mbere ndakigire ko mvuga ko amafaranga ya viabilisation ntari ku makonte ya ministere nkuko umwe mu banyakubaha yakivuze. Ministere nta konte ifise, amahera ya viabilisation yaja ku makonte yarabigenewe agaca akora ico gikorwa. Rero nuwoza kuyishuza ubu ntaho twoyakura kuko yarakoze. Kumbure twokwiga ubundi buryo abadashimye kubandanya imigambi bosubizwa ivyabo, kuko hagati aho hariho n'abandi barondera ivyo bibanza, byose birashoboka. Igihe rero hatunganywa agate ka Nyabugete kuva ku ya mbere gushika ku ya 5 hakoreshejwe iyo ntumbero. Mu nyuma hacarasohoka iryo cegeranyo twese twabonye c'umugwi CNTB kivuga kiti nyabuna ahantu hahora hari mu ipampa, indege niyo yahora ivomera, niyo yahora ipompa imiti, none ayo matongo yabaye y'abantu ryari? Ico cegeranyo twese twarakibonye. Gisha gisanga ayo masezerano nayo yarahari, hari abantu bavuga bati na yacu. Tugihagaze aho bica bimera nk'ibigoranye igihe umuntu asomeye rimwe izo raporo. Ico twakoze canke turiko turategura urwandiko gutuma inzego za leta zifata ingingo zoduha intumbero twokorera. Mbega koko n'amatongo ya leta nimbara ya leta abajya abantu bahubatse, bajya abantu bavuga ko amatongo ara yabo, bica bigenda gute? Baca bafatwa nk'abubatse mu matongo ya leta. Iyo umuntu yubatse mu matongo ya leta rero hari ibisabwa bizoca bisaba ko babikurikiza. Nayo nico cegeranyo cavuga kiti nous sommes devant un fait accompli. Reka tubandanye ko amasezerano hagati yabo bene amatongo na leta ameze, tuzobikora uko nyene.
ico cegeranyo rero ku rwandiko turiko turegeranya amaraporo yose turibaza yuko muri uku kwezi kwa mbere kutazohera tutabishize hamwe kugira ngo inzego zifata ingingo ziduha intumbero. Ariko hagati aho mu gace ka Kizingwe Bihara niho novuga ko twari twateye intambwe, twari tumaze umwaka urenga tuyaga n'abaserukira bene amatongo. Murazi ko bahavuye nabo nyene bicamwe imigwi myinshi, harabaho abambere bati nitwe duserukira bene amatongo, baratubwira ivyabo, mu nyuma haraza abandi bati namba bo sibo ni twebwe, bose turabumviriza, turasoma raporo zakozwe n'abakozi ba leta babikurikiranye, duca dusanga hariho uruhushane rw'ivyo bamwe n'abandi badushikirije. Tumaze kubona ko hariho uruhushane, tukamenya ko ayo ma association ubushikiranganje bubajejwe canke bwari bubajejwe ari ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, tukamara kubona ko hagati aho mu basangwa bamwe bagurishije ayo matongo amasezerano y'ubuguzi akemezwa n'izindi nzego zitari bushikiranganje turongoye. Twaciye tubona ko ari ngombwa ko twosaba inzego zidukurira bakadufasha ico gikorwa ingene dushobora kugisobanura neza. Kubera iki muri amwe mu maraporo twaronse twasanze duharuye uburinganire bw'amaparcelle y'abitwa ko ari bene amatongo, ugateranya uyandikishije arizi twasanga harenga uko hangana. Isi murazi ko idakura, ntiyonda, ntiyanyitse, mugabo bikadutangaza ingene abantu bagiye bakandika uburinganire amasuperfice arengeye uko hose hangana. Mbega muri abo ninde yabeshe, ninde yavuze ukuri, uwarenganijwe ninde, bigasha bigorana. Dufise n'abatanze amahera ya viability hajya ahantu bavuga bati twebwe twafashe amadeni muri banki tumaze imyaka 10 irenga, none turakukurutse tudashikirijwe amatongo. Umuntu akibaza ati mbega ndafata abakerere ndabashikiriza amatongo na bene yo batarayaronga, mukumva ko ari ibibazo. Ibi bibazo rero ni bibazo twasanze bimaze imyaka 10. Twari tumaze umwaka wose tugerageza kumvikanisha bamwe n'abandi, mugabo tumaze gutora izo ntonde za mbere tukabona ko harimo amahinyu, tubona yuko ico kibazo coshikirizwa urwego rudukurira kugira ngo hafatwe ingingo. Ariko hariho ivyoroshe ko amasezerano yavuga ko bene amatongo basigarana 53%. Wogenda hajya ahantu agakata ico gice ca 53% agashira ku ruhande, hama ivyo bice 47 birimwo amabarabara n'amaparcelle y'abakire bikaja ku rundi. Aho umuntu iyo bari karatera intambwe biri mu byo twashikirije baturongora kugira ngo babishimye duce tubikora uko nyene. N'imiburiburi abo bantu batanze amahera yabo nabo nyene mwumvise ko ibitigiri twasanze ari byinshi birengeye amaparcelle, mugaba bobo tubabwira tuti ko mwarondera uburaro hakaba ari hato umuntu wese atoronka yahiwe, twubake tuja hejuru, tubase tuja hejuru bose bararonka. Utazoshima ivyo azoba kumbure yarondera kwibana wenyene. Abonye rero bidakunda ngira ngo intumbero twaronse mwese mwarayumvise nuko mu gisagara ca Bujumbura no muri kikiyaya tudasubira gutanga amaparcelle, niko gace gasigaye k'igihugu kimbuka. Murabona inyubako ziriko ziraba muri kikiyaya ni nyinshi, ngira turaza kubishikako no ku kindi kibazo aho mwabajije igituma havuka amakartier spontané adapanze atari ku murongo. Ni kibazo rero gikomeye cyane, mbere nibaza ko byaduhaye ingoga zikomeye, kuko hari gihe iyo ugiye gusoma itegeko no kurikurikiza ubundi itegeko riratomowe rivuga ko ata muntu yubaka adasavye uruhusha. Iyo abantu rero baje gusaba urwo ruhusha ababijejwe baca babereka aho bubaka, mugabo iyo umuntu apfuye kubaka ugaca ugenda uti wewe ntiwubaka kuko nusavye uruhusha zice zibingorane. Ariko ubu ko twumvise twese tuvyumva kumwe ni ikintu cyadushimishije cyane, mbere twibaza ko kizodufasha ingene tugira cartographie neza iri digitalize y'aka karere, tugakorana n'abajejwe intwaro, tugashobora kumurika dukoresheje ubuhinga bwa none inzu yaraye yubatswe no munsi tasavye uruhusha, hama ingingo zigafatwa. Kuko naho twaretse gukata amaparcelle abantu bo ntibareka kubaka mu nkengera z'igisagara, avuga ngo nubaka mu gaparcelle kanje mu karima kanje mengo nuyubatse munsi y'urugo, ariko bukeka bigasanga ibisagara byarafatanye. Rero muri make iki kibazo ca Nyabugete, Kizingwe Bihara n'ibindi twaragishikirije inzego zidukurira. Kizingwe Bihara
turiko turegeranya ayo maraporo yose kugira ngo Nyabugete batubwire statu yazo, hanyuma niki mwashikirije co muri Nyabugete ya gatanu muvuga muti yamara iki gisagara ntitwogishira hajya twojabuka hajya hakurya ya rujya ruzi. Twebwe ico tuzokora tugiye gusaba abahinga bacu baturabire ko hajya hakurya bishoboka, kuko kugeza ubu igicapo mwabonye ni nka proposition nta ngingo irafatwa, tuzoca rero tubikorerako.